twebwe turiko turavyonga ivyabo nta murundi numwe yigera ahereza umwanya ngakara comment ivyabo iyi ni example ndaguhaye yibi natubwo tuvuga tuti turashobora natwe kukubataka nabo twavuga ati ukuntu tunabati bavuga ngo ni republique mugabo igasi republique ya si republique iki je ni bavuga bari ko ngo c'est pas tout pouvoir hamuna uravyo bisigwere yuko kwese ari byo tubona me kuba yatamwanya wavyo tubifitiye bitamo kwinumira mugabo bagaca bashiramo inguvu nyinshi ariko baza kutwataka uravyo rero bagume batwataka rero twebwe je nk'umurundi akunda Burundi nzi kimana je narahunze rimwe narasinze nzofa guhunga kabisa pe je naraye muri Zaire kandi muri Congo nahungiye muri Zaire kuva muri Zaire 95 ya kandi no mu kugaruka mpungutse nza mu Burundi sinaje ngo nuko nk'amahoro mu Burundi yari yabonetse naje ndiko ndirukanswa n'umunyarwanda yabuze muri Zaire ngo singwe twari kumwe muri Zaire none mubaze Bobo na mwanya wo kuba singwe Bobo mpamvu muri Zaire twahunze umviriza muri twahunze tuko turaswa nabikomago bakene ko tubana neza u Burundi n'u Rwanda ni tubane neza kabisa bo baraba ivyabo natwe turaba ivyacu yego bavuga ngo turakenye ngo ubukene bwacu ni rabuturekere turayishe nabo ubu butunzi bwabo bagumane bagumane n'ubutunzi bwabo natwe tugumane n'ubukene bwacu tubane nabwo kabisa hama ibisigaye tubane neza baturekere n'ama content bakora ivyabo bagire bamagira amadeba mperuka mutunzi muturonderi toko dukenye muturonde natafite ya nini Rwanda bo barafise ubwami bwabo bijya republique ko republique turazimizira zimeze kabisa jewe sindi umunyapolitiki oya gusura mugabo ndabikurikirana ubu kabisa narakurikiranye amatora yo mu Rwanda kuva gitangura urabyo je nkundimvira gushikana cyane ndimvira ati none kubiki batoheba kuzabategura amatora to simple Fernando amuramaze afite indimaze kurana miliyoni 6 mugeranya na jewe kamwe byo tuvugisha ukuri oya urumva wewe yakunze uburyohe yaryohewe n'uburyohe bwa Sharon nagiye kinyamaswa irabura peti uwizi ni wayizi we bamugo bisigura yuko ujya mu jama Fernando arico satumye atarongora kurongora gute yamaze guhonja buryohe ngiye mwita buryohe umvise la difference mama buryohe niko bamwita niyo code bakoresha muri Love Music yana bro ngiye koma buryohe no musinza muri studio rero nuzeye yajya mu petit gusto yaguma bivuga ngo kwa buryohe Fernando ananyagaza kuzohonja kwa buryohe kwe aba kumvise uka mukubise kuno gusta byumvise ati tikabaye gusa yanagwaye aja mu bitaro hajya bavuga ko yamuroze nico bari bavuga kazinga kana kabonge worazo umuntu aguteka mpapu mwari man wowe nuribwa idemu n'umugenzo ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo munda ufise ikibazo citwa sekara y'inzira y'ibifunguro ariyo trouble digestif ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo c'itokogwa y'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomogwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti allergy blotter please irabigufashamo igakemura bigebazo byose twakubariye woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22 mbega uburi kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abande yamera neza kuko gukira ingwara niko kuramba.
Hello everybody, it's your boy Cody Mr. Pro Akato first came from Intozo Vadiland aka Metre Polivara. Yes, nkuko bisanzwe tunyugaruka kuri micro za Kamo TV turi kumwe n'umumesha. Umumesha twamubazaniye kandi kugira tuyage ivyo muri industry bigenda biravuga bitandukanye na burya twari twaranamubuze mwino miss. Reka arabonekana misero ko afatirwa na twinshi kabisa, reka tumumanya kugira abanza baramutse cyo tuyaga n'ibindi byatuzinduye. Ndaramukije cyane abakunzi ba Kamo TV. Twarukana kera iminsi ko sinzi je mwampebekwe ahubwo wowe waramwitwaza ngo ndi Serugo. Serugo gasi ega namba ndi Serugo sinca ngoma mu mabanga yabubatse. Amabanga yabubatse nibyo ko bayita n'amabanga yabubatse. Ko amabanga yose yo mu rugo yitwa amabanga yabubatse kabisa, uko ari nabandi bantu batubatse muga kabisa. Simbizi ndabona ngende kumenya iyo batubatse babana amabanga yabaca yitwa gute. Urabaza bakurambere abakurambere nabo urumva ntibandikwa ntibasengegwa ajya bariko barashurashura naba amabanga y'abashurashuzi wala amabanga y'abashurashuzi. Simbizi kuba uri Serugo ubu abantu benshi barabifata nk'icitwazo ko baba warazimye kwero tukibonekana cyane. Wowe bivuga ko iki bijyabi uri kurandaba ingenesa namaze guta forme nsigaye meze nk'imbata kubera ukitabwaho kabisa. Babyo ico nzi gusa cyo muri entertainment turabizi neza yuko nk'ubu nta muntu ashobora kumuhamagarira ku kintu azi yuko cyo kintu muri we naza gukuramo umukatira mwamekazi kabisa. Niyo mpamvu rero usanga rero hari ibintu bimwe bimwe ubutagihamagwamwo tamuhavuga ati cyane Simbizi afite umugore usanga rero ni ngorane kabisa. Naho rero usanga hari ibintu nyine mba ntojamo kandi maybe peut-être usanga ari abantu maybe niho bibaza yuko nakira kumurabuze yuko ngo wazimye no kuba wati kabisa, sivyo peut-être ushobora kuzima muri kino kakira mu kindi rero uragira icyo hitamo mitemo benshi dabo abantu bavuga ivyo ngo Simbizi ukuntu n'abantu badakora ivyunguka abantu badakora ivyunguka abantu mimbura kimbatsi kabisa. Ushaka kandi mimbura kimbatsi ega haro urugero ugeramwo uhindura nabo mwicarana nabo batakibona dusangira tugenda gucoresha inzoka. Urazi ko ari nk'abasani usanga ariye hit ndagutumye uzogende mu biro kwa DJ Paul anajya kuri Crystal biro yiwe iri haje uzomubwire Paul ndakeneye ko tubona akwakire niwe agenda mu biro vyiwe uzohasanga umurundo w'amanvelope y'abantu bamufitiye amadeni. Je nagiye mu biro vyiwe ndamushira invitation ya mariage sanga umusozi w'amanvelope nambwa ati nubu ntibarakuriha abamesha bisi urumva kuko for real kandi akubwiye ni DJ Paul ngena ameze. DJ Paul n'umuntu aha agaciro cyane umuntu muri entertainment. Niyo mpamvu ibiteramo byose biterwa na DJ Paul biba biri ku rwego rwo hejuru cyane mugabo uri umuntu muri entertainment ufise peu importe akazi no bufise upavenye gushika ntiwinjira kandi nturiha plutôt urinjira nturiha kigira kabiri naho aranakwakiriza n'akantu onywa genda kubwire namanda nabivuga ni je sohoka gake sivyo mugamba ndibuka umunsi wa mbere njya muri Crystal narinjiye ngiye kuriha amahera bamutwonywa hari muri P Club nayo mba nta inzoga zimbutse mengo n'amazi ibihumbi 10 mengo n'amatari fan I don't know 15,000 mengo nenge ntanze amahera bameze duhenke tubiri acha yansubiza bakanipatia tu vois. Rero hari umuntu acaro yimenyera
kabisa wasanga le fait que wamaze kubaka izina abantu bakuzi uca ugomba kuba umuririmbyi wo mu kabari dufate kwa DJ Paul maze kugenda Malibu kava Malibu turabe ayiga cyabinjira muri Win Club Malibu aho sinda kugana ahantu habarti bahabasani baravyumva usanga ari umuririmbyi yamaho kumwija gusa rero mbosi vyagusa gusa uraronka na Akseideni baravuga ati n'umuririmbyi ntacyo turamuzi uzogende kuri Malibu usanga kwagile haje usanga abaririmbyi presque bose barafise nawe yarabanditse ahantu ugenda kuri abandi usanga na madini gusa bafiso rero abo oyi la majorité nawo ejo duca kugira ngo warazimye kubera wewe iyaranje agumane hit aguma hari kumbuga zose bwiye rero ngirakisiye kuza kutora amadeni y'amafaranga atazoronka atadishura kabisa nikimenya Twama tubibona nibibazo byinshi kabisa ni DJ Fernando kuva muri Wirova Muzika yanditse post avuga yuko Akeza Nete bariko baragerageza kumushira hasi mu gihe yarakeneye ubufasha batamu promoting wewe ucuja muri comment uravuga ati aha wubahutse ntwari gufata ikinyamakuru nka kijya cyanditse ikinyamakuru nka kijya niyo byandika kuri akamo niyo byandika kuri inde ikinyamakuru cyose cyose kabisa ti wubahutse muri make jewe ivyo mpanda bibwira abayobozi b'ibinyamakuru yo duhuye jewe n'ubu nyine tuvuze nga ari ikinyamakuru tuvuye kugana amasezerano kandi meza kabisa urabyumva urazi ko naheruka muri Tanzania tujyanye na Yaga yari opportunité nziza none bibaza yuko jewe nari mu biharuro vya Yaga no warufise ibindi byo oya pana je mu bantu bayaga je sindimwo hari abantu warakajya Fernando yakoresha akamara umva hari igihe ukoresha amaranga mutima wowe qu'est-ce que tu fais iyo uzi neza yuko ikinyamakuru atamwe yakigeze kigwa bwabo no munsi urumva wabaye obligé yuko uja muri headline kabisa y'inkuru yabo hagufata yuko kumbe warifuza yuko ico kinyamakuru kigwa yo promotion sivyo mugabo ugacusanga hari ibinyamakuru bitaduza umuntu hari ibinyamakuru bifatira aho uwundi muntu agejeje nawe avuga ati ni Imana ifashije wifashije ifashe uri migi Imana nizo gutora uri guhere hasi ngo yakora Imana yawe umuntu nivyo reka tubandaye uravyumva nivyo binyamakuru bimwe bimwe ko abantu bafise impano zirenze niza DJ Fernando ni benshi so Akeza rero nishobora kumenya bose ngo batore ntabweze kandi bikunda nivyo soboka wewe ko ari bakubona uzoja mu kinyamakuru cyawe urabyumva kuko dukoresha amarangamutima iba ari yanzigo rero dukora ufite abantu uno muziki bawukora bafise inzigo za bimwe usanga bibiye bibarimo jewe ndakubunda gwa example jewe muri vyanjye kivyangu ukwanje kumutima wanje ubintumye gukora jewe ndi directeur de publication wanje ndi conseiller principal ndi manager wanje ndi vyose vyanje sivyo mugabo muri parcours yiwanje hari abantu na jewe iyo bavuga bati reka tumufate ukuboko ari ngaha naje hariho byari kungeza mugabo abo bantu bigeze bafata ukuboko mugabo uno munsi ugasanga bivaye n'icyo ndi bari obligé gukorana nanjye ko atayindi shwa bafise rero wewe rero uzi ko maze kubaka izina uri artiste maze kubaka izina uri camwa ceze gitegwa amabuye kabisa camwa ceze gitegwa amabuye bakibona ajya batera amabuye kabisa urabyo so rero muri ico gihe ubuzi neza yuko tuvugwa nabi cyangwa uzovugwa neza kabisa urabyo kuko bigenda ko cyamwa ceze badagenda ukiborera muntu uzinya barakijya tu hari benshi beze banka abantu batera amabuye bankiki baborera ku ntuze
kugiti baborera ku giti bakabora nyine atacho bamariye abantu batanadandaje abyo bamubro izingabire zacu kabisa ko rujya umuntu abari karagutera amabuye abagufite nagutera amabuye kugira ngo wera kwanga oya ujya umuntu agutera ibuye kugira mugirira akamaro ujya mwembura hiye reka ndagutera ibuye kabisa ni kugira uwuge urabyumva nuko babigenda umuntu atari kugira urumva ako kamaro rero nambura umunsi kinyamakuru kivuze ati genda mwanditse ko nuko kibona inyungu ziri muri wewe muri ico gihe nuza kublaminga kijya kintu vye urabyumva ni wowe nawe uca witabara none ko ndenze ngera aho abantu nari nkeneye ko support aribo bantera amabuye sha jiwe ndinde nuza kubagwahanya ejo ushobora gutibuka kuko ufite urumva indi problem tugira uno musaba yarimvye bacu baba kugihamana aho ugomvye kuvuga ikuvuye ko baba kugihamana nubu wo mubaza ati none Fernando wowe kugira izina ryawe rigere ngaho washize mu mitayingana gute yarakoze cyane kujya kwa Lisharon akamutiza telefone agatorona Berisima hama Berisima igakundwa kugihama nta formule nimwe yakoze abandi bantu n'amabije bakoresha amabije n'amabije muri communication kugira bakora ama challenge kugira bakariha amanu zenya ama promotion ya hatari kuma je muranda abangiye kuri za Spotify zande sanga amanu zenya ari sponsor barishe promotion zakaga kugira indimbo ishike mu bantu no unabipata bure ugacugenda uvyimba ku bantu kandi ari abantu nyene bakugize icyo atani mitaye wigeze ukoresha ko yanagiye yitwica biramunanira no kurongora ubu rero byaramunaniye kurongora yakunze buryohe yaragize depo yaragize dote na yagize dote kandi yagize dote imbere yacu wewe wari ufise icyo wihutiye rega nta kimwe nihuti namba wari umurusha amafaranga ese ko DJ Fernando naje aho duwa DJ Fernando amunamaze afite indi maze kurana million standard umugeranga naje kamwe byo tuvugisha ukuri oya urumva wewe yakunze uburyohe yaryohewe n'uburyohe bwa Lisharon nagiye kinyamaswa irabura peti uwizi ni wayizi we bamugo bisigura ujya mu jama Fernando arico shatumye atarongora kurongora gute yamaze guhonja buryohe ngiye mwita buryohe umvise la difference mama buryohe niko bamwita niyo code bakoresha muri Love Music yana bro ngiye ko mama buryohe no musinza muri studio rero nuzeye yajya mu Petit Gusto yaguma bivuga ngo kwa buryohe Fernando ananyagaza kozohonje kwa buryohe kwe aba kumvise uka mukubise kuno Gusto byumvise ati tikabaye Gusto yanagwaye aje mu bitaro hajya bavuga ko yamuroze nico bari bavuga kazinga kana kabonge worazo umuntu aguteka mpapu mwari man wowe mwari bwidemu n'umugenzo beti no murara muri gese ibindi byose rumva yabaje naho namba ikintu cya mbere kibabaza niyo mujama kuri idemu ndaki munararana apana munararana ari umuhaye indaro acha agacha kugiti man udafise umutima ukomeye udafise umutima ukomeye namupatiye aho imakamba cinje ibintu mararavyo apana umwe yapfira ku kazi hari undi imanitse ko rero Gusto no mu bitaro arajayo kabisa abaganga barapima ingwara zose barabura ingwara nimwe agwaye kubamurozi ni kubera buryohe rero wewe uburyohe bwawe barabushimusi teka ukwishwe mu bantu papa bani ibintu byayigoye biragoye abantu benshi reka barumvise ko babazana ingwara zisanzwe oya yagwaye kumbere yamurozi urumva yagwaye Lisharon yagwaye Lisharon kwera umuvandimwe we Fernando yamuri yamu kombe kubuki
muka ubu ndibaza arashoboye kurongora kubera umengo byarahomvye arongora nabone wowe maze kuja muri buryohe baza kare ari ibindi bintu babidakunda buryohe nawe yarabakomye sana Simbizi ari izi urumva ujya mudada Sharon ari izi kabisa karyoshe arizi ko ryoshe agati je nigeze agwako bintu sindimwe umuhungu je nabonye ari hafi cyane n'abantu bari monetization cyane Mpweka n'umuntu Sharon n'umuririmvyi bunimvyikazi apart yuko agira afite indirimbo akanarimba neza n'amafaranga oyazi ko amafaranga arasetala yo mvuga ari talent ma indirimbo ziyo zirarenze imbere Sharon nazo numva ego arazi kuririmba afite indirimbo zikoresheje mbere 2 Sharon mu entertainer arika hari aragira hari nafata abapeti akabakinisha ninde akakina akora ibintu byinshi wangu bingi sana ego bingi sana vraiment muri entertainment kandi bon ari mu bantu bafata ama risk bainvestisa muri entertainment kabisa ko abandi benshi ashaka kuba afise noti yiwe no mu diaspora ari ya mugabo entertainment akayihereza umugongo kabisa no murenza amureza Fernando amuze telefone ati ngi telefone kora video ya Berisimi kandi Berisimi gashijya hits umva ko na Sharon afise n'umugisha egari umuntu akublessings bintu bya bigenda neza niyo mpamvu byamuranye no ko bose urabe si gusto byamuraniye kurongora no gusto nawe yagira ngo arafise dot arafise bose cyabaji bari si gusto sinanuze nyabose afise dot mugabo nani yawo muga Fernando wazo barabikora kubera bazo ko afite niyo mwana akuze sino kumara kare barabizi bakubwiye ko twe dufitanye abana bose ko aribo twatwaye oya ujye niwe yafashe niwe yatanze ko dote je ega dote ntibisigura leta civile hama gato nyene tukiri kuri salon ndaza kuvuga benshi bamaze kugira dote leta civile baragira kandi babana batanditswe nta kibazo rega aba hari ari muri entertainment ndamaciye yo kugirana yo nuzokangwa n'amadote aya urazi uko ari salon kuri rya kaye nyene yavuze yuko ajya apeti yabakomye amahiti yabahaye amahiti arimo wafise mu ruhare yabandikiye yego Melanin ba Fernando bose arabakoma amahiti bose arabahereza ibyandiko bakaririmba ndamubwo yandika neza aririmba ndazi ivyiwe vraiment ndamaze kukurikirana indirimbo ziwe kabisa kandi bari ko haje ntacika intege tukiri kuri Fernando gatonyi Beni Fernando DJ Fernando ne ya Fernando yavuye niryo muri y'abavyeyi basi okay yitwa Fernando buki ni Fernando nyene cyitwa Fernando yitwa Fernando aya neri yaramubatije basi mwise yabo devuru sasa ni agarukiye kuri akeza uzagende Fernando DJ MB that ari DJ Fernando uzokombe rega ubise kure indirimbo fya nuzanye MB that ayigutavuga indirimbo nyinshi ni nyinshi sana DJ Fernando babwire bamugure tukiri kuri Fernando gatonyi nawe ntiyarubwire ko yakeza gusa nawe yarakuvuze ko yaragisha kuvuga ko aravuga ati nawe reka ndakuvuge wari wanazimye oya ibyo si ko ibyo si ibyo yavuze ati kubera tukikeneye muri entertainment reka ndakuvuye gatoyi basi gatoyi gusa abantu bakwibuke kukiri oya si ibyo yavuze mega kubeka kumubesha yavuze gute tubeshuze ntavyo nzi take time ntavyo nzi gute cyo ntavyo nzi umugabo yarabivuze ndishuwa narabisomye sivyo ramba yabivuze waragowe yavogere kuko dabo ntushobora kuzimya utakije babyumva kandi icyo nakivuze ko ku bantu bavuga iko ibyo nakikubwiye muri rusange byo nahereko ariko urumva umumesha wo mu 2000 yarakubahutse nambe ibyo abana muri 2000 benshi ndatahura n'indero yaho ahiva sigura ko yakuburiye abana muri 2000 indero yabo ndatahura cyane ahiva kuko nabana bakura bibaza yuko bakuze bari avance
bivanye n'ibyo bakora babona bakora bo bazi social media twe twakuze atazo tuzi zitanabaho bafite bakora ari ibintu byinshi bibasamaza bikanabahenda ko par exemple wana hari nk'umupeti yagiye kumenya nk'imiti baguhanura yuko ufise imyaka 40 atanga uvuga ifisi nk'agapeti kamwe kiyahurira imakamba kagiye kunywa amaviyaga Eric abyumva ugasanga rero nk'ibyo bintu uno munsi umwana akura abizi abyumva umwana akura abizi rero ugasanga wewe ibyo bintu mu myaka dufate nka twe nk'abakuru bacu gato ugasanga ni nk'ibintu wamenye ufise nka 40 warabaye ugeze ku myaka 40 ibyo bintu ntumenye ko binabaho biravuga kubera ubu uri kuraja urikura hayiga ubusa uri mu bihe uguti reka ndabyifashisha ko hari imyaka ugeramwo ugati bako ushobora kubyikorako urabona umusugasa umwana w'imyaka 15 ibyo bintu arazi ko bibaho dabo ariko acakura abigerageza abikoresha akaza kugera mu myaka yari ukenera yari kubikenera nawe biguhereza tasubiri bukumare ko wamaze gukonkatara rero naho rero niyo umva hari ni juste ibintu umenye utevye ubimenya kare aro bicyane bagomba kwibaza yuko abantu mumamunga kurumva ibintu wamenya 40 ukabimenya 15 umuntu wa 15 cyagomba kwikompara n'umuntu imyaka 40 juste muri yo context rero niyo mpamvu abana nk'abo muri 2000 genda baraba je narabonye analog navugije indirimbo nzozi cassette gutya bavyumva shira mu kantu kubi nkazungurusa shiramo ikaramu narafashe cassette narimbiye gushiramo beating mu cassette nka recording irindi byo narabikoze abana byo bazi bakuze abana baja muri studio byose direct ego se voje ni abantu babonye computer kare mugabo abana muri 2000 ibyo na petit frère kubera bo yatangiye gukoresha imashine muri 2004 numva nko petit frère wewe yakuze nk'imashine ayibona kwa kibo usanga rero bobo bacha bagomba kugira iyo complexe bibaza yuko bobo bazi byinshi kudosonga mugabo byo bazi n'ivyabo hari bangana twebwe dufise bo batazi kabisa kandi iyo banga baragirengije ntibigeze barashaka kurimenya niyo mpamvu no munsi ubona umuririmbyi ari yadukije ukagomba kuvamia kinyamakuru cyatanguye cyandika ku mpapuro no munsi abantu mwibaraba twebwe je no ngiye nko kuririmba muri studio vese yanje nzabikaramu y'ikaratasi mugabo wewe afise iPhone ari coding ari karagira guki zivyo sinzi niyo bituma uto kwandika ivesi mu telefone misibiyu mugabo wewe ni TikTok hari n'undi mu petit montage ku telefone banakugirira ku TikTok mugabo jewe ntabonye imashine ngo nugurure Adobe editing n'ibintu byose ndabibona ari apeti nga ku isimba ari so ibyo byose simvuga ngo ni bibi ni bon ibihe byabo mugabo ni bachi bagomba gufata nabi abantu bafise irindi banga kwari abanga twe dufise bamenye yuko niba ari mu tubishaka n'agasegonde kamwe kabisa kwa tubwo byaradukomereye hari babyumva mpamvu y'abapeti batoza baraburira indera abantu gusa tout nanse kuvuga ko atandira bafise gusa ivyo barimwe bamwe mwe turabitahura turabizi neza yuko turazi neza ama avantage yabayeho mu gihe cyabo dufise ivyatogoye muri kahise kabisa kwa hari umundi muntu adoza gusarirako gusa nk'umupeti baramuhamvye akiri muto example umupeti Eric yagiye gusarira ko umukobwa gumara umukobwa amwe yagiye gusarira kwa Grace bavyumva vyakurikiye ari yahushe aheza ni mwijuru kabisa nujya doja mwijuru Simbizi yaza mwijuru yaza mwijuru kwa nta cyaha yakoze abantu benshi rwacavuga ngo ni icyaha no gusambana nta busambanyi yapfiriyemo yapfiriye mu yapfiriye mu
yafire mu mibonano mpuzabitsina no ubwo so ubusambanyi bitandukanye na gato ubusambanyi ni nka je nubwira je nubatse mu gifaransa bavuga ati adultère nayo mu kuyidefinisa avuga ko ari kurenga ibigo bisigura ati sizo umugore wanje muhira ngiye kurondera ubundi muri ico gihe ngaho mviriye murenga mba mfiriye mu busambanyi mugabo uya yafu bro nuko bimeze soma neza nuko soma definition zose Bibiliya s'abarundi bayanditse yabaye traduit rero bisigura yuko bavuga bati no commet plus l'adultère siko bavuga ga bobo ni he babivuga byanditse he muri Levitique no commet plus l'adultère reka twige no commet kanandike za kuri Google nindira gato murazi kuremesha kabisa no commet plus l'adultère ngoma ndaironde kuri Google koresha umwanya kabisa turaye yo nta internet mfise merde tuko turakorera naye boje ibintu byinshi mbashaka mbaze internet kugira abantu ntibibaze ko internet irafise ibifise byose afise n'ama dictionnaire kira kitu kiba kiriyo bavyumva kandi abantu bazibaze ngo urumva Simbizi ngirayika karavuga ngo agomba kuyovya abantu hajyo uri kuravuga ko atari mu busambanyi abantu benshi bo sinzi ukuntu mbere bona bitanga no commet plus l'adultère yashiki ibinzanira kabisa dusomere rindira tumve rero kandi ngomba ndayikure kuri site y'abajehova kuri gw.org ngomba ndabisomere bavuga bati une personne qui commet l'adultère rompt le vœu solennel qu'elle a fait à son conjoint lorsqu'elle s'est mariée. L'adultère non masculin est le fait pour un époux ou une épouse de violer à son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne outre que son conjoint, envers qu'il a affirmé à ce serment. Couramment, on parle également d'infidélité et de tromperie. Ikintu kintu cyitwa adultère ariko kijya mu kirundi bita ubusambanyi wakibonye ubusambanyi ikindagikuye asambana abantu bubatse rero ujya ivyiwe no kwidepana kabisa yari ibereye mu vyiwe mugabo yawe yarafise isezerano nanaka sawa kuko ibindi bintu byose by'ama byingo nibikirara amategeko dusinye muri leta tugirike ivyo n'amategeko twaje tutkuremekwa kandi nta shwa dufise niyo principe n'isi biri kirajya ariko je bita ordre mondial mubwirizwe kubana mwanditswe kabisa ije naho wonse jamisi ibikiraje je nawe bandazo kugati n'abana basangiye ibitsina bazobana ntushobora kumva bigenda umva byatangiye babana batanditswe ko usubije nk'inyuma nk'imyaka nk'ijana inyuma usanga nka sokuru zawawe yarafise abagore nka bane batanu mugabo mu nyuma bashashiraho itegeko ati yandikishe bagakaza ingozi bagusanze ufise umuhabaro bagaca bapfunga c'est comme ça rero urumva rero le type là nta cyana kimwe yakoze kuko nta mugore nta rumwe azoza kwidoga ati bari bagiye kuncamwo urumva nta cyana urumva nawe yaciye waho rugamba mugabo urumva ni juste bya bindi byo kuby'abapeti hatari
kwigira akabizi ibintu bagomba kubimenya hakiri kare no kubipima hataragera nagere ucufa hataragera kabisa. Yes Simbizi mu gusozera agenda afise akantu kamwe ngomba kukubaza atuganire ko gatoya. Ubu tumaze imisi tubona inyuma ya Kanyaru ndavuga muri 2-5 busa baske bafise content zo mu Burundi cyane arizo byita ko arizo bafatiye ko mino misi content yo mu Burundi umengo niyo iwabo bacagira topic kandi baba bateye imbere none je barantanga none bako bateye imbere babuze amakuru yabo nayo bafise sa okay none yego bafise stade yabo si bagende bagire commentaire ku stade yabo bafise urazi yuko ubarona tawe yuko hari ubwami bw'u Rwanda gute je au fait mpamvu mbwiye n'abanyarwanda abanyarwanda n'abarundi abanyarwanda barabe ibiri mu Rwanda wabo ndake kwitiranya n'abarundi n'abarundi barabe ibiri mu Rwanda bagomba kugira empire oya u Rwanda bo barafise ubwami bwabo bijya republique ko republika turazindi zimeze kabisa jewe sindi umunyapolitiki oya gusura mugabo ndabikurikirana ubu kabisa ndakurikiranye amatora yo mu Rwanda kuva gitangura nabyo je nkundimvira gushika no ndimvira ati none kubiki batoheba kuzabategura amatora to simple ibaze kuko ingene batwawe ntabitandukanye n'ubwami ewana kabisa urabyo sinikaza muri politike yawe kuko jewe naciye interesharja constitution yawe ndavyumva ndayisoma neza ndegiri he ndayira Chibwiza shinyo ry'u Rwanda narariteresharje ndarisoma hari ibintu nabonye birantangaza icyo naciye nkora ndagutse ibi bintu download download urayibona condition of the Republic of Rwanda naciye ndayiteresharje direct ikiza kinangaje n'igiki kandi ingingo nariko ndaraba ngari masi kuri parlement nawe umusesanguzi kwe baje sinza mvuga ibintu ntagiriye amatohoza mengo yari ingingo washitse no mu Rwanda yari mu ma 50 kombi formation politique non politique non c'est pas ça forme nationale organisation non personne en fonction non pouvoir de l'état voilà hariyo ico bita les pouvoirs ivyo ba pouvoir pouvoir législatif exécutif na judiciaire et pouvoir législatif ni chambre haute na chambre basse inama nshinga amateka na nkeguza amateka exécutif ni leta abashikiranganji sawa hagaca na judiciaire ubucamanza sivyo bakubwira yuko le pouvoir législatif reka ndabisome mu kinyarwanda cyabo ubutegetsi ishinga amategeko ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza buratandukanye kandi buri butegetsi burigenga ariko bwose bukuzuzanya inshingano imitunganyirize imikorere yabwo itegekanywa n'iri tegeko nshinga sivyo leta igomba gukora ku buryo imirimo yo mu butegetsi ishinga amategeko nyubahiriza ni ubucamanza ikorwa n'abantu bafitiye ubushobozi n'ubunyankamugayo. L'État doit veiller à ce que les fonctions, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés et indépendants. C'est bien. Aha ni sawa. Aha rero chansanga iyi constitution ayiteresharje harimo ngaha ingingo ivuga yuko inama nshinga amateka irahira imbere y'umukuru w'igihugu. Je nayibonye mu Rwanda. Wana nka article 66 ivuga ati entrer en fonction des membres du Parlement. Avant d'entrer en fonction, un membre du Parlement prête serment publiquement devant le président de la République ou à son absence devant le président de la Cour suprême.
À l'ouverture de chaque législature, la première séance de chaque chambre est consacrée à l'élection de son bureau composé d'un président et de vice-présidents. Le président de la République convoque et préside cette séance dans les 30 jours suivant la proclamation définitive des résultats électoraux des membres de chaque chambre de parlement. 3. Le président du Sénat et le président de la Chambre des députés doivent être de nationalité rwandaise d'origine et ne doivent détenir une autre nationalité. Avant d'entrer en fonction, un chambre du bureau de chaque chambre du Parlement prête serment publiquement devant le président de la République. Une loi organique détermine les avantages alloués aux membres du Parlement. Voilà. Ndabigusomera mu Kinyarwanda. Ingingo ya 66 nico ngenza gisoma itangira ry'imirimo y'abagize iteko nshinga amategeko. Kambere imbere yo gutangira imirimo ugize inteko nshinga amategeko arahira mu ruhame imbere ya perezida wa Republika ataboneka akarahirira imbere ya perezida ataboneka arahira imbere ya perezida wa Republika. Perezida dahari perezida si habaye acarahira imbere ya perezida w'urukiko rw'ikirenga umva ko supreme. Mu ntangiriro ya buri manda y'abagize inteko nshinga amategeko inama ya mbere ya buri mutwe iharirwa itorwa rya biro igizwe na perezida n'abavisi perezida itumizwa kandi ikayoborwa na perezida wa Republika mu gihe kitarenze iminsi 30 nyuma y'itangazwa rya burundu ry'amajwi abagize buri mutwe w'inteko nshinga amategeko. 3. Perezida wa Sena na perezida w'umutwe w'abadepite bagomba kuba bafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko kandi nta bundi bwenegihugu bagomba kuba bafite. Mbere yo gutangira imirimo ugize biro ya buri mutwe w'inteko nshinga amategeko arahira mu ruhame imbere ya perezida wa Republika. Itegeko ngenga rigena ibigenegwa abagize n'amavantage bisigura yuko perezida dufate nko mu Burundi ni tumenyereye tugwe yuko abantu barahira imbere ya perezida ni dufate muri executive n'abashikiranganje abashikiranganje bagize leta akora kuri ministre wa mbere ministre wa premier ministre arahira imbere ya perezida abashikiranganje bose mugabo mu Rwanda na perezida wa parlement n'ivyegera vyiwe bavyumva genre dufate nko ngaha hamwe n'iteka ndabirabe acarahira imbere ya perezida tigiye ndarahiye honorable nyine iteka ntuzenya Emmanuel acarahira imbere ya perezida bajya ni legislative ntabwo ari executive bajya bagenzura ibyo leta ibiri kirakora mugabo leta nawe umenye ko ibitsogwa n'umukuru w'igihugu. Urumva rero mu Rwanda si parlement siki vyose nta bwigenge bifise barafashwe mpiri basifata basi uko ngaha umushinga amategeko twagatogwa hasi acavuga ati jewe honorable ndarahiye imbere n'icubahiro Valiste ndayishimiye bisigura iki ntazubwira yiyo poza na rimwe avuga ati ibi namukuru yibwiye abivuze iki ona amashinga amateka nibikunda kuko urinzi urahira imbere juste umukuru w'igihugu ni supreme watwara igihugu wari hejuru mugabo n'amashinga amateka abwirizwa kubaho ukwigenga yo mvuga ati ndigenga umushinga amateka bafise ico bita immunité ntabazwe ivyo yavugiye mu n'amashinga amateka kuko ari hajya nivyo umukuru w'igihugu yavuze urabipinga mu n'amashinga amateka mugabo sazi urumva umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ikintu akavuga ati ingingo ariko kuri ko sumbuye agumara umuntu ashobora kuvuga ikintu usanga yakoresheje cyane n'amaranga n'amasantima cyane ugasanga yavuze ikintu asa n'itegeko asanga swati shobora kuba ajya cyangwa ritanditse mugabo ukagomba ko muri debate ako avuga ati no president yaravuze iki mugabo ndakeneye ko tukigarukako mugabo dansoka urahira imbere yiwe abakwasuba zigura yuko abari umwami nta kintu na kimwe apinga niba
kumengo ni n'ubwami vre rero ivyo nace ndaritereshaje gase nze ngo mandabe exactement yuko ibi bintu ariko barakora ko byemwe nsanga birimbizo ati mubwirizwa shingiro giwa ico nakoze avuga ati ni mugira ubwami bw'u Rwanda izi ivyo byo president vyiho byace ubwami tu niyo mpamvu rero n'umunyagihugu wo mu Rwanda nta na rimwe uzigera ubona wari umunyagihugu mu Burundi twese demokrasi twafise n'umwidegembyo yego nguteni wapi twagipinze mugabo nta munyarwanda numwe apinga kare kubera iki nivyo rero ndakubwira bobo rero that is why tubabwira barabe bakene ko tubana neza uburundi n'u Rwanda ni tubane neza kabisa bo barabe ivyabo natwe turabe ivyacu yego bavuga ngo turakenye ngo ubukene bwacu ni rabuturekere turayishe nabo ubu butunzi bwabo bagumane nabwo bagumane n'ubutunzi bwabo natwe tugumane n'ubukene bwacu tubane nabwo kabisa hama ibisigaye tubane neza baturekere n'ama content bakora ivyabo bagire bamagira amadeba mperuka mutunzi muturondere toko dukenye muturonde matafite nini mutuwache na umaskini wetu kabisa twibane n'ivyacu abantu ubukene bwacu tubukumvare kabisa tugumane n'ubukene bwacu babyumva naho abandi n'ubutunzi bwabo babyumva hama tubane neza dusubire turondera abanyarwanda bari abanyarwandakazi hari umunyarwandakazi nabonye yigeze kuvuga ko akumbuye kubitwa icuma n'umurundi agashika ntibaye bana ndakumbuye umugabo w'i Burundi abagabo b'i Burundi barakaze yakufaye n'umwe kandi abari decide afuma gupfirako apfuma mpfa kabisa umugabo w'i Burundi afuma kumera nka Eric afuma gupfirako umugabo nico rero abanyarwanda babakundi kubera abazi neza ari mu kazi bari serious kabisa nta mwanya afise wo gutakaza avuga bati aha kandi attention twebwe turabizi neza yuko ujya mu kintu turiko turaketwa tuko turaserukira igihugu gaga byabwira no guserukira igihugu kera kinyagira twabanza kuvuza je nari mfise Rwanda nziza nga naravuza Rwanda nziza nkavuza Burundi bwacu hama tugatanguza game easy kabisa bana Rwanda nziza nabanza kuyiplaying wayumvise turahejeje nanjye ngacha playing Burundi cyangwa Simbizi tubwiye ko arakabonge kwaho babugare batakiza arakugira batwiyegereze mu buryo canke buri bajya bazana na kabiri kandi wana ndabivuga no mu biganiro mu minsi ya kata abanyarwanda bagoma bazanga ikibazanye si content gusa ari ibindi bintu uko n'ubundi baguma babandanya so muga petit à petit ukuri kuraja hanze abantu bakamenya ukuri bakamenya ati nuku hama vyarangira twebwe turiko turavyonga ivyabo nta murundi n'umwe yigera ahereza umwanya ngo akara comment ivyabo iyi ni example ndaguhaye yibi natubwo tuvuga tuti turashana natwe kukubataka nabo twavuga ati ukuntu tunabaci bavuga ngo ni republique mugabo igasi republique si republique je ni bavuga bari ko ngo c'est pas de pouvoir hamuna uravyo bisigwere yuko kwese ari byo tubona me kuba yatamwanya wavyo tubifitiye bitamo kwinumira mugabo bagaca bashiramo inguvu nyinshi ariko baza kutwataka uravyo rero bagume batwataka rero twebwe je nk'umurundi akunda Burundi nzi kimana je narahunze rimwe narasinze nzofa guhunga kabisa je naraye muri Zaire kandi muri Congo nahungiye muri Zaire kuva muri Zaire 95 ya kandi no mu kugaruka mpungutse nza mu Burundi sinaje ngo nuko nk'amahoro mu Burundi yari yabonetse naje ndiko ndirukanswa n'umunyarwanda yabuze muri Zaire ngo singwe twari kumwe muri Zaire none mubaze Bobo na mwanya wo kuba singwe Bobo mpamvu muri Zaire twahunze umviriza muri twahunze tuko turaswa na bikomago bikomago dute urusoro turahunga no muri Zaire ngo ba kabisa turipoeshereza manager papa ari umutegetsi kera mustaneri tu vois urumva bana ba mustaneri ba kera bari mu nkambi rwo genda gupokera inkore kankoto
uburanti ubushaza usanze sheke urabuze usanze sheke urabuze buri hari ibindi bisuguti baduhereza mu nkambi by'abana bagoye kwashi kuntu yatuma reka man hari ibintu twagiye turacamwo hari nazabona umengo tutuyipo hari nk'abantu bazabavuga ati none ba je naciye muri byinshi bro nibazi histoire y'aba bantu bro nukuri kabisa twaciye muri byinshi rero ntibazi bagomba cyarabavunye ibagira babikoze nibagira babikorewe ubu twumvirize ndakubwika nje gari niho na postinze ipica bayishize kuri Twitter burya twe mu Burundi turabanyamahoro ba mbere baba kabisa ewan ico nico turacizi kiyo ngwara je umuntu wa mbere yari kwiyopoza kongera mariage ni mama ni umuntu wa mbere yari kwiyopoza none umuntu wa mbere yanshikiye aza no kunkwera kabisa ko abarundi turabanyamahoro ego iyo post iri yo defo turayifisi y'amatarikari mama yarakoze ku macakubiri 72 yarakoze ku macakubiri y'amashuri bayize kuri system ya ina u urabyumva mugabo uri buri murundi wese yaramaze kwitahura yuko ari umurundi kabisa urabyumva twaritahuye enda go example iri très simple mu Rwanda bavuga ngo nta moko abayo constitution yabo nuko imeze bose n'abanyarwanda ego mugabo ngiye kuraba mu gisoda mu gipolisi mu gisoda no mu gipolisi hari abantu basa mu nzego z'umutekano eba naravye umukuru w'igipolisi nkaraba umukuru w'igisoda utwara igisirikare kigwanira hasi kigwanira mu kirere utwara garde presidentielle n'ivyegera byose usanga ari abantu nyene ni bamwe abana bamwe nyene bamwe barafanana mu Burundi siko bimeze mu Burundi hari ama pourcentage oya mu Burundi siko bimeze mu Burundi ukora uba umuchef ubikwiriye wabyo genda mu gisoda genda mu gipolisi genda mu kibiyote bipanze neza n'ibintu biri bien structuré ata mugabo mu Burundi kandi turi free je ngandashaka kugira tuwe mutusi we muhutu we mutwa free kandi urabeba alez kubera nta muntu nta cyakirimo nta cyakirimo ni easy ni coutume bibaho urabyo meba ngene nabo babivuga mu ngabo bakabikora bakabyapika ati none ko bareka kubivuga mugabo kuko ntari muri no post ko ntari ngako nari ngame tunazinyamanzi yaka kabisa rero byiza rero tuyishi sibyo tubane neza kandi bobo igihugu cyabo bacurganize kivyao natwe gici wacu tuciyubakire kivyetu hama dansoka ni batahura yuko turi magiriranire tutayishi tuzobana twese neza mugabo bitagenze neza tugomba twese buri murundi wese kuja mu ntumbero y'igihugu kabisa nuko bimeze intumbero y'igihugu itubwiye ati haga ni mujeyo jayo kandi ukora iki nana kimwe ugasanga no musi bwa diwani ngubwo mediator kwa yako mbe bijya bintu simbizi wo ubifata gute nibabandanye batabibonaga badai none hajya n'amakosa cyangwa ni kugira pushing ko kwavya nibumva intumva zama mugabo nuko mbona no mwidegemvye yabo na president yavuze ati mipaka ntiyugaye ushaka aragenda mugabo nta ico ndico cyo ndazi nta munyarwanda ari kuri niveau ya D1 ubuyoza mu Burundi Jean afise influence bo nk'ya D1 kabisa nuko ngo Bruce Melody ngo araki kandi hajya ahantu bashobora kuba bari amafaranga menshi ubaza ngo nka Ben kujya baza ngo yobozaga kandi nga twabonye ni bose ko ari inkotanyi twabonye muri kampanye ega tobi kibazo si twebwe nga twe kuzaboza mugabo wobo ivyo barimwo barabizi haje imigenderanire idasubiye kumera neza gutya tumenyane kabisa atabujyaki Bruce Melody azenga mu Burundi tuzi neza ati ni inkotanyi yego na Semavumba gende mu Rwanda bazi neza ati ni mbonera kuri easy
mugabo twese umva c'est-à-dire quoi ni twese tugira mu ntumbero y'igihugu quand même umuntu wese wo mu jeune abakwiye kugira ku ntumbero leta ibifise mu gihe ntumbero iba leta rimbi quand même kuba turi muri 2000 vision mu kuri bwa dukeneye 2040 twari igihugu cifashe kabisa quand même nta muntu atokifuza ko bayifashe kandi nurinda 2040 hari ingingo ushobora gufata ukifata ubunyene muri 2024 kagenda bo abandi niyo bari muri vision y'umukuru w'igihugu cyabo muri autobot twadushaka kuba muri vision z'abandi tugatama vision yiwacu kabisa ivyo rero jewe nk'umu influencer akomeye mu gihugu cy'u Burundi mugihe agenda umu influencer akomeye nta upinga ntungereranye ngo ngumve ngo muri Tanzania ngo nitubwire mu gihugu canje ndakomeye neza you understand importe amahera make no byo babinyinjiriza ni make ndayinjiza mu gihugu canje kuko niyo mikoro igihugu canje gifise namuno munsi nuko bimeze bro nuko nyine kumenya ati ndihe igihugu canje kigeze ibi UNESCO nakati hari ahantu arabatipe twari kumwe turiko turavugana forme ya contre kwera bo bakorera amafaranga y'abazungu ayo mahera ndi oblige kuyarihira ikori ikora amafaranga arenga 50,000 Babyumva acarambaza ati none urafise nife ngaje nife ndayifise bwabo jewe nife mfise si ivyo yako ibiraba kazi ari ama reform amwe ataratunganywa ku buryo byitwa kazi yo mu gihe ari kiri bishasha nibabona yuko turiko turakubita inoti ndende iteko rizosohoka tugira ama statut yiwasha turaba hama twinjiza inoti birobara muga mu gihe uno musi shora kuronka ikiraka kimwe kiri baca oblige bo kundira TV bafuma bankata kuyo bari ku member mugabo bakagira c'est comme ça kabisa Simbizi tugusimire cyane ndashimiye cyane urakoze cyane ko watugendeye turakeneye n'undi musi cenza bandi ngaho asante sana bro